guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze muri ryasango ry'amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri no wa mbere igenekerezo rya 11 Munyonyo umwaka wa 2019. Ayo nayo tukayahera ku nkuru ziyagize. Uburundi buri mu bihugu vya mbere bihonyanga agateka n'ubwigenge bw'abanyagihugu bavyo, ivyo bikavugwa n'ishira hamwe ry'abanyamerika ricungera ibijanye n'ubwigenge hamwe na demokarasi. Muca muvyumva muri kino kiganiro. Igihugu ca Tanzania n'ubu ntikiriko kirorohereza impunzi z'abarundi bahungiye ku butaka bw'ico gihugu. Inyuma y'ugagwa ry'amasoko ubu hagezaho hugagwa imashini zisya ibigori, navyo nyene murabikwirikira muri kino kiganiro. Nayo mu bijanye n'amagara y'abantu, abantu bagera ku miliyoni 7 nibo bamaze kugwara indwara ya malaria. Ibitigiri bitangwa na OMS ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu. Kuri uyu wa gatandatu iryo shirahamwe rikaba ryaratanze bimwe mu bikoresho byo kugwanya iyo ndwara. Ubinga bw'ivyuma hakaba hariyo Fabrice Ndi mu rukundo, MS Steven Niyungeko ariko arafata amasana kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho muciye ku muhora wa WhatsApp hamwe no ku zindi mbuga ngurukana bumenyi nko kuri YouTube, Twitter na SoundCloud. Mugashobora kandi no guca kuri Facebook umuhora wa RPA mukandika @RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mukanya idonido rya kino kiganiro. Ano makuru tuyahere mu bijanye no kumenyesha makuru. Uyu munsi ugizwa 21 abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu bapfunzwe. Abo nabo ne Jide Harerimana, Terence Mpozenzi, Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi hamwe n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bahagaritswe igenekezo rya 22 Gitugutu mu ntara ya Bubanza mu gihe bari bagiye muri iyo ntara gutohoza makuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye muri commune Musigati. Inyuma y'imisi 5 bahagaritswe bakaba baciye bagirizwa icaha cyo gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu. Muri politike Burundi buri mu bihugu vya mbere kw'isi bihonyanga ubwigenge bw'abanyagihugu bavyo. Ivyo bigashikirizwa n'ishirahamwe ry'abanyamerika ricungera ibijanye n'ubwigenge hamwe na demokarasi kw'isi Freedom House mu cegeranyo cy'uyu mwaka wa 2019 aho berekana ingene demokarasi yasubiye inyuma kw'isi yose nkuko twabiteguriwe na Trésor Niyongabo. Muri ico cegeranyo c'uno mwaka ciswe Democracy in Retreat, ishira hamwe ryigenga ricungera ibijanye n'ubwigenge na demokarasi kw'isi rimenyesha ko demokarasi kw'isi yasubiye inyuma bidasanzwe, rikongera rigashira igihugu c'u Burundi mu bihugu bidaha ubwigenge abanyagihugu, aho buri kumwe n'ibihugu nka Serbia, Venezuela, Cambodia, Bangladesh, Nicaragua, Pakistan n'ibindi. Ivyo bihugu bikaba ari bihugu birangwa no kutagira amatora yigenga, atabwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro vya politiki nubwo kumenyesha amakuru bifise. Ivyo bihugu kandi ngo birangwa n'ihonyangwa rirenze urugero ry'agateka kazina muntu kuko abari ku butegetsi bakoresha igikenye kandi ntibabibazwe. Ivyo bigatuma abanyagihugu bata izabo bakaba impunzi mu gihugu cabo canke naho bagahungira mu bindi bihugu. Nkuko bishikirizwa n'iryo shira hamwe Freedom House kubijanye no guhonyanga ubwigenge mu vya politiki, Uburundi buza mu bihugu vya mbere vy'imonogoje bukaba bufise amanota 7 ku ndwi. Kubijanye no gutoteza abanyagihugu, Uburundi bufise amanota 6 ku ndwi. Kubijanye no gushiraho inzego ziciye mu matora yigenga kandi nyezina, Uburundi buza mu vyanyuma aho bufise amanota ubusa ku manota 12. Ivyo bikaba vyabonekeye ku ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yo kwiyongera ikiringo ca gatatu. Ibitigiri vy'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari bike cane, haba mu nama nshingamateka ndetse no mu zindi nzego z'igihugu, kandi ntibaronke n'ubwigenge bwo gukoranira mu manama y'imigambwe baturukamwo. Iryo shira hamwe Freedom House ribandanye rimenyesha ko atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu Burundi, aho Uburundi bufise amanota ubusa kuri 4. Abamenyesha makuru bakaba batotezwa n'ubutegetsi, bamwe bagafungwa bidaciye mu mategeko, abandi bakaburabuzwa, ibindi binyamakuru navyo bikugarwa kubera bishikirije ivyo abari ku butegetsi batipfuza. Iryo shira hamwe Freedom House riheraheza rishikiriza ko atabutungane
bwigenga buhari mu Burundi aho Uburundi bufise amanota ubusa kurane nyene. Ivyo bikaba vyibonekeza ku guhagarikwa gasakisaki, ubwicanyi ndengerabutungane, ihohoterwa n'igiturire biranga ubutungane mu Burundi. Mu vyegeranyo vyagiye birasohorwa n'iryo shirahamwe Freedom House kuva mu 2015, Uburundi buri muri ico kibanza kibi mu bijanye n'ubwigenge hamwe na demokarasi. Trésor niyo ngabo mu bijanye n'imigenderanire abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko barashobora guhurira iyarusha mu gihugu ca Tanzania mu mpera z'uku kwezi kwa Munyonyo. Icuka kibi kiri hagati y'ibihugu bimwe bimwe by'akarere hamwe n'ingorane z'ubutunzi ni bimwe mu bishobora kwigirwa muri iyo nama isanzwe igira iya 21 nkuko tubibaza Emile Nibasumba. Abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka EAC bategekanya guhura kuwa 30 Munyonyo mu gihe icuka kitameze neza hagati y'ibihugu bimwe bimwe. Ikinyamakuru cyo muri Kenya The East African kivuga ko muri kino gihe u Rwanda rutarabana giza n'u Burundi hamwe na Uganda. Kenya na Tanzania navyo ngo birafisa amatati yibonekeza rimwe rimwe mu bijanye n'urudandazwa. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko urahanzwe kandi nuko utabona neza kazoza kawo ku bijanye n'ubutunzi kubera amadeni y'ibihugu aguma yongerekana. Ikindi kizokwigwa muri iyo nama nukuza harahindurwa ikibanza cyo guhuriramwo igihugu cyose kikaramukirwa kugira umuryango utsimbatare. Abakuru b'ibihugu ngo bazokwiga kandi intambwe igezwe ko mu kwinjira burundu muri uwo muryango ku gihugu ca Sudani y'Epfo, yingizwa rya Somalia naryo nyene ngo rizokwigwa. Kubw'ikinyamakuru The East African, abakuru b'ibihugu bazobandanya kandi kwiga umukenyuro bokoresha kugira bashigikira igihugu ca Kenya gutahukana ikibanza mu banywanyi batamaho mu nama y'umutekano ya ONU. Isoko ryacu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko riremeza ko iyo nama y'abakuru b'ibihugu itegekanijwe kuwa 30 Munyonyo. Iryo soko rikamenyesha ariko ko barindiriye ko urongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko avyemeza. Mbere kubw'iryo soko inama y'abashikiranganje iteguriye abakuru b'ibihugu yo izoba kuva kuwa 23 gushika kuwa 28 uku kwezi nyene kwa Munyonyo. Aha twobibutsa ko mu nama iheruka yo mu kwezi kwa kabiri yabereye mu gisagara ca Arusha nyene abakuru b'ibihugu bari biyemeje kuja ku ntambwe ikurikira kubijanye no kurondera umuti w'amatati ari mu Burundi. Ico gihe umuhuza William Benjamin Mkapa akaba yarahejeje gukuramwa akarenge. Humura Burundi. Umujanye n'agateka kazina muntu abanywanyi batanu b'umugambwe CNDD FDD bo muri commune Nyamurenza y'intara ya Ngozi harimo n'umukuru w'umutumba Shoza bari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu w'Imana. Bahagaritswe bagirizwa gusinzikariza ubuzima abanywanyi b'umugambwe CNL bari baramukanye igikorwa cyo kugurura ingoro y'umugambwe wabo muri iyo commune Nyamurenza nkuko tubibaza Onezime Dushimagize. Abo banywanyi b'umugambwe CNL basinzikarije ubuzima bavuga ko bategerewe n'imbonerakure zitwaje imipanga n'amahiri mu gihe bari bagiye kugurura ingoro y'umugambwe wabo ku mugwa mukuru wa commune Nyamurenza. Umwe muri bo aratwiganira uko byagenze. Bari mbona kure zo ku mutumba Shoza yaho ita mu Karambo dufite imihiri n'imipanga n'imireko y'imisumarani akometse n'abasenere mbona kure nazo musanga y'ikiremba kubera Karambo ihanurure na Kiremba yaciye haseruka avyuko bikaba n'imikoni bacara bafata bajana kubafungira Kiremba. Abo bafungiye ku mugwa mukuru wa commune Kiremba nimbonera kure zibiri hamwe n'umukuru w'umutumba Shoza yafashwe nawe nyene ari muri uwo mugwa wakoze igitero kuri abo banywanyi b'umugambwe CNL. Uretse ico gitero cakozwe ku mutumba Shoza hari n'ikindi cakozwe n'izindi mbonerakure aho bita ingoma bategereye abanywanyi b'umugambwe CNL bariko barataha. Abanyagihugu bo muri commune Nyamurenza bagiriza musanteri wabo Niyonzima Dieudonné kare bategura ivyo bitero. Ingoma mbona ko yategera abasenere zibakubita ariko bataha binyigije mu ishamba zibatera amabuye bana komisere regionale mu gipolisi yari yahashitse nabura amatara bashika musanere nyene yateje akajagari nyene kugira ngo ishizitwe yuko abasenere bateze akajagari kugira ngo ibikorwa vy'umugambwe abihagarike vyari kuba bikorwa permanent no mushari yarutanze. Babiri muri izo mbonerakure zakomerekeje abanywanyi b'umugambwe CNL ku mutumba Ngoma bafungiwe ku mugwa mukuru wa commune Nyamurenza. Ariko ibikorwa byo kugurura ingoro y'umugambwe ku mugwa mukuru wa commune ntivyabaye bikiba kuko musanteri naho yatanze uruhusha yahavuye yihindukiza mu ijambo ngo kuko ivyo bikorwa vyitabwe n'abantu benshi.
imvo abanywanyi b'umugambwe SNL babona ko zidafashe. Nero tango ushaka ko bugura permanence agaca tanga n'amategeko y'abantu bataboneka ari benshi. Bari benshi. Barava kwikamenya murenza bakagera mu Kakiyogo atamuna vane n'ubundi huzuye. Nawe ari kuvuga ngo asani bari kumbuza ikabako. Bari abantu benshi cyane ngo. Ntitwashoboye kuronka Niyonzima Dieudonné. Musanteri wa komine Nyamurenza yagirizwa gutegura ivyo bitero ngo twumve ico bivugako. Onezime dushimagize arakeneye tukiri ngaho nyene mu by'agateka kazi na muntu umupfasoni w'umunywanyi w'umugambwe SNL wo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura cyo kimwe n'umukozi wiwe bararumanije imisi 3 bafungiwe mu gasho k'igipolisi bagirizwa gutunga ibirwanisho icaha begereye uwo muryango bamirira kure bakemezanya abona ko ari rementanya bariko barakoregwa narijyanye n'urugo yamaze kuvuma gashambara muri kino gihe ababanyi b'uyo muryango basaba ko abo banyagihugu barekugwa bakaja kwivuza kuko muri bo hari wahohotewe bikomeye acinjizwa gasho nkuko tubibaza Clovis Niyonzima. Hari ku munsi wa gatandatu mu gatondo aho imbonera kure yitwa Kiyoka iri kumwe n'umupolisi bazana grenade n'impuzu z'imvura za gipolisi bazita mu kibanza Matata Emmanuel ariko arubakishamwo intumbero ku isoko ryaca mu Gatumba ngo yero kwagiriza uwo munywanyi wa CNL ko atonze ibigwanisho ngo baronke uko bamuta mu mvuto ariko akibimenya yaciye akinjura niho gufunga umufasoni wiwe hamwe n'umunyezamu ubu bakaba bakuje iminsi 3 bafungiwe mu gasho k'igipolisi muri zone Gatumba. Abegere umuryango wa Matata Emmanuel basaba ko uwo mugore wiwe yorekugwa akaja kuraba abana na rigase wabo yamaze gukinjura. Abanyagihugu baho mu Gatumba basaba kandi ko umukozi wa Matata Emmanuel yofungurwa akaja kwivuza kuko yajanye gufungwa abanje guhohoterwa ubuzima bwiwe bikomeye. Uwo mukozi kuva ryari yibarura komindoro kweri kuyakwiswe arashaje byumvikana neza yuko arakenewe yuko aje kwa muganga akavugwa byasaba yuko bamurekura akaja kwivuza kugira akire ubu ahari ikiruma kiraho araho ko umuryango wa Matata Emmanuel borekura umudamu we bakamurekura ndakora abana biwe ko nkuba abana babaye victime ku bintu bitagaragara narigawe we yaciye akura neza kuko yabonye yuko bamuremenanirije kugira ngo bamute mu gasho kubera rero avyigeze nta yindi nzari. Matata Emmanuel asanzwe ari umunywanyi ahambaye w'umugambwe CNL akaba ari no mu nama mpanuza jambo ya komine Mutimbuzi. Mu bijanye n'umutekano abanyagihugu bo ku mitumba ya Bitare Kibande Gitukura Mukoma Gafumbegeti Kavumbu na Rutorero mu mazone ya Ruhororo na Butahana komine Mabayi intara ya Cibitoke bari bataye izabo kuva ku wa gatanu w'indwi heze kubera imigwi y'abagwanyi bavuga ikinyarwanda ibonekeza muri ivyo bice batanguye gusubira mu ngo zabo ariko naho ibintu bisa nibiriko birasubira mu buryo ubwo babukaba bugitekeye abanyagihugu ba mu micungararo y'ikibira kubera ko hacibonekeza abasirikare benshi bitwaje ibikoho bikoma komeye. Abantu 9 baragandaguye mu ntara zitandukanye z'igihugu muri indwi twaraye dusozeye muri abo bagandaguye muri Antunga uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya imbonera kure umunywanyi w'umugambwe SNL hamwe n'umunywanyi w'umugambwe MSD nkuko tubibaza Emmanuel Ndayishimiye. Muri abo bagandaguwe babiri nabo mu ntara ya Muyinga iri mu muraruko bushira ubuseruko wa mbere n'umutama yitwa Rukubo yishwa kubiswa ishoka n'umukobwa wiwe ku mutumba Masasu muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga ku wa mbere uheze uwo mutama yishwa hejeje gutema umupango umukenyezi wiwe amatati yo mu muryango niyo ntandaro y'ubwo bwicanyi uwo mukobwa na nyina bari mu minwe y'igipolisi. Uwa kabiri uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya yagandaguwe muri yo ntara ya Muyinga n'uwitwa Bumari Soter yahora ari umukuru w'imbonera kure ku mutumba Cagizo muri komine Butihinda yatowe ari kiziga kuwa kanuheze ababonye kiziga bavuga ko yishwanizwe abanwanyi b'umugambwe SNL babiri barafunzwe ku mvo z'amatohoza muri indwi twaraye dusozereye abandi bantu babiri barishwe mu ntara z'uburaruko uwa mbere ni Kazimire Busa umunwanyi w'umugambwe MSD yahora arongo ishengero Agape muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza yishwa arashwe n'abantu batashoboye kumenyekana ku mutumba Kivuvuma abanwanyi b'umugambwe CNDD FDD batatu barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Uwa kabiri nuwo mu ntara ya Kirundo ku mutumba Mukenke muri komine Bwambarangwe yitwa Jean Majimbiri yatowe yapfuye mu murima ku munsi wa kane mu bumanuko bw'igihugu naho nyene hishwa abantu batatu babiri batowe ari biziga ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana umwe n'umugabo yatowe muri quartier Kigwati ku munsi wa gatanu uwundi n'umukenyezi yatowe ku ishure bita Ecofo Urbain ku munsi wa kane uko ari babiri bishwe bakerewe izosi. Uwa gatatu nuwo mu ntara ya Bururi ikiziga c'umuntu kitashoboye
kumenyekana catowe ku mutumba Ruvumu muri komine n'intara ya Bururi kuwa mbere uheze abanyagihugu bo muri komine Bururi bamenyesha ko ikiziga cari kimaze kononekara mu gihugu hagati mu ntara ya Karuzi hari umunyagihugu yishwe yagirizwa ko yoba ari umurozi ku mutumba Gisenyi muri komine Buhiga wa kabiri uheze nayo uwa nyuma RPA yashoboye kumenya mu bagandaguwe muri indwi iheze nuwo mu gisagara ca Bujumbura n'uwitwa Terence Ngendakumana umunwanyi w'umugambwe SNL yishwe n'abantu batamenyekanye ayitwa Kanga muri zone Kinama kuwa gatatu uheze ababonye ikiziga bavuga ko yishwa nizwe abamugandaguye bagiye bamutwaye ipikipiki yiwe. Emmanuel Ndayishimiye ano makuru mushobora kuyakurikira muciye kuri West 3 akaburungu RPA akaburungu BI tumira mate duce tubananya navugwa mu by'amagara y'abantu hamwe n'igisata c'impunzi. Humura Burundi. Ishirahamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryafashije kuvura no gukinga indwara ya malaria imaze igihe iri ku rugero ruri hejuru mu Burundi. Iryo shirahamwe OMS rikaba ryaratanze kuri wa gatandatu heze imfashanyo y'ibikoresho bikenewe muri ico gikorwa. Muri ivyo harimo umuti mushasha ugiye gukoreshwa mu kuvura malaria ku mugwayi atarasinzikara. Idonido na Waratere Kwizera. Iyo mfashanyo yatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS igizwe n'amatoni 6 y'ibikoresho n'imiti. Muri iyo mfashanyo harimo umuti wo mu bwoko bwa Artemether lumefantrine igera ku 93,600 umuti mw'ishirahamwe OMS bavuga ko uzofasha mu kuvura indwara ya malaria yabaye ndanse mu gihugu cy'u Burundi kuva mu ntango z'uno mwaka. Ariko nkuko ishirahamwe OMS ribandanya ribimenyesha ngo uyo muti wa Artemether lumefantrine uzofasha kuvura abatarasinzikara. Iruhande y'iyo mfashanyo y'imiti muri OMS menyesha ko bafadikanije n'abandi basanzwe bafasha Burundi bazotunganya igikorwa cyo gupompa mu ngo hamwe n'isekeza ryo gutanga imisegetera ivyo byose bikazokorwa mu kwezi kwa12 k'uyu mwaka. Ubundi bufasha iryo shira hamwe gita amagara y'abantu ryatanze n'umugwi w'abahinga b'abaganga b'iryo shira hamwe bariko bafasha mu gusuzuma uburemere bw'iyo ngwara n'ibituma ibandanya kugwirirana mu Burundi. Ni mu gihe abantu barenga miliyoni 7 aribo bamaze kugwara malaria kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa10 k'uyu mwaka abashika 2691 bakaba aribo bamaze guhitanwa n'iyo ngwara. Aha mwomenya ko mu kiganiro bwatanze kubamenyesha makuru mu ndwiheze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeje ko umuti bwahora bukoresha mu kuvura abatarasinzikara utagifise ubushobozi bukwiye kandi ko bategekanya kuzowusubiriza. Uretse rero ibijanye no kurwanya malaria ishiramwe OMS ryaranatanze ibikoresho bizofasha mu guhangana n'ikiza ca Ebola mu gihe coshika mu gihugu cy'u Burundi. Waratere Kwizera tumukengurukire mu bijanye n'impunzi naho impunzi zirenga 10 zo mu ikambi ya Nduta zarahagaritswe kuri wa gatandatu n'igipolisi ca leta ya Tanzania. Izo mpunzi zahagaritswe ziri mu mirima yazo inyuma y'ikambi. Uretse kubahagarika n'ivyimburwa vyabo abapolisi bakaba bagiye babitwaye. Ni inkuru ya Innocent Valentin Singirankabo. Umusi wa gatandatu wabaye umusi mubi ku mpunzi z'abarundi zifise imirima hanze y'ikambi ya Nduti Tanzania. Igihe bamwe bariko barateragira imbuto abandi bimbura ivyo bari bararimye bagiye babona igipolisi ca Tanzania kiraburuja n'uruza mu gihugu ca Tanzania kibashwayemo. Kuri uwo musi wa gatandatu mu gatondo niho twagenda tugiye ku murima tumaze gushikayo tuza tubona igipolisi bita polisi uhamiyaje tubona rero badashwayemo abantu batangura gushwiragira biruka muri aya masata niho rero baca batangura no kurasa bamaze kurasa abantu benshi rero baregeranywa jewe ndi mu bari bafashwe muri uyo mwanya. Imodoka yabo ba polisi yari ihagaze aho bita ku rutare haruguru gatonyi yaho twariko turakorera. Uyu yarokotse mu bari bafashwe amenyesha ko igipolisi ca Tanzania catwaye impunzi z'abarundi bagera kuri 15. Impunzi zafashwe zari mu mirima izindi nazo zari zivuye gusoroma utwo zarimye hahepfo uyu mwonga ko abari bateye ibigori abari bateye ibiharage vyari vyeze bari bavuye gusoroma baratwaye barenga 15 kuko bagenda babavyiganije muri kajya kamodoka ka ni kuvuga amasuka twariko turakoresha baratwaye. Abafashwe bose kuri uyu wa gatandatu baciye baja gufungirwa mu ibohero ry'Inyamusivya. Abashoboye gufatwa ubu bakaba baciye batwagwa mu ibohero ry'Inyamusivya. Muri iyi minsi kwere igipolisi ca migration kivuye Kibondo kiriko kirafata ku bwinshi impunzi z'abarundi. Mu gihe ibikorwa vy'ubudandaji vyahagaritswe mu kambi ya Nduti Tanzania, impunzi z'abarundi zirataka zitakamba zisaba igipolisi ca Tanzania co kimwe n'abarabi gisata c'impunzi ko bo batezurira bakabareka bakaja kurondera ivyo gaburira imiryango yabo.
Innocent Valentin singira nkabona bonyene tumukengurukire kuva kuri uyu wa kabiri rero aho bukera nta mashini nimwe isya irekuriwe gukora mu ikambi y'impunzi ya Nduta aho nyene muri Tanzania muri kino gihe abarundi bahungiyeyo bakaba babuze ayo bacira nayo bamira bagasaba nyabuna amashira hamwe ajejwe gufasha impunzi kubagarukirako nkuko twabiteguriwe na Marie Ange Irakoze. Aha turi neza na neza mu ikambi y'Induta aho abarundi bahungiye muri iyo kambi bari batonze umurongo munini kugira barabe ko borara bahejeje gusyesha utwo bari basigaranye imbere yuko itegeko rihagarika insyo aho mu ikambi ritangura gukora. Izo mashini zisya zari zikwiragiye mu bibanza bitandukanye uyu munsi niwo munsi wa nyuma izo mashini zemerewe gukoreshwa ariko haribonekeza umurongo muremure w'impunzi zaje gukubisha ibigori amasaka uburo eka hari n'abazanye umuceri kugira ngo barabe yuko uyu munsi borara bakubiwe. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri niho hategekanijwe gusitura utuzu izo mashini zahora zikoresherezwamwo. Abarundi bahungiye mu ikambi y'Induta bakavuga ko batakigira ayo bacira nayo bamira kuko batabona uko bagiye kugaburira abana babo bari batunzwe ahanini n'umusururu. Impunzi zahora zikoresha izo mashini mu gusyesha bimwe mu mfungurwa bahabwa na pamu nk'ibigori. Ubu rero mu mpunzi umubabaro mwinshi tubona ingene bigiye kugenda mu minsi iri imbere kuko nk'abana batari bwakwize nk'imyaka nk'itanu bakunda kubashesereza umusururu wotuma ubafasha mu magara yabo kugira ngo bakure neza. Ivyo biruko mu gihe haheze indwi zigera kuri zibiri amasoko yose araho mu ikambi ya Nduta yugawe ndetse n'utuzu twidandarizo tukaba twarabomowe twose. Tumushimire na Marie Ange Irakoze. Leta ya Tanzania rero ngo ikwiye guhaguruka igahagarika ihohoterwa ririko rikorerwa impunzi z'abarundi bapfungiwe mu busho bwo muri ico gihugu. Bivugwa na Leopold Sharangabo icegera c'umukuru w'urunani CBDH Vicar. Urunani ruhurikiyemwo abarundi baharanira agateka kazina muntu baba mu makambi atandukanye y'impunzi. Leopold Sharangabo anahamagarira ibindi bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko kuva mu gacerere bikagondoza leta ya Tanzania kugira ngo yubahirize amasezerano agenga impunzi. Kurikira Leopold Sharangabo icegera c'umukuru w'urunani CBDH Vicar akaba yakuwe na Vicky Chris n'interetse. Twego bahana gataka zina muntu ba makambi impunzi atandukanye bahurikiye mu runani CBDH Vicar turabazwa cyane n'ibintu bikababera mu busho bwo mu gihugu ca Tanzania aho impunzi zipfungwa ku buryo buteye isoni n'agahinda aho muri ubwo busho usanga abantu nka 30-50 bapfungiye mu kumba gato cyane abantu badashobora kuryama abantu badashobora kwicara abantu bamara igihe cyose bafunzwe barara bahagaze. Hejuru y'ibyo hakabaho ukuntu bahohoterwa iyo bari kubarabazwa bagakubitwa hari ibindi bintu biteye isoni n'agahinda aho mwumva by'ukuri abantu bafunzwe bakabasiga ipiripiri ku gitsina biteye isoni birababaje turabyiyamirije twivuye inyuma. Iyo barekuye bakaza bashitse mu nkambi bakaza barahindutse ari bikomere gusa ku mubiri imitwe yaravyimbye ku buryo impunzi zibabonye zigira ubwoba zikibaza aba bantu koko bashobora kugira abantu gutya n'abantu bwoko ki. Ibi byose bikorerwa mu nzego z'umutekano za leta ya Tanzania. Ibyo rero bikatubabaza cyane ku leta ya Tanzania iguma ikora igihohoterwa ribabaje gutyo ihohoterwa riteye ubwoba bidashobora gukorerwa ikiremwa muntu. Ico dusaba rero turasaba igihugu ca Tanzania nkuko twama tukibwira ko cyogerageza kikubahiriza amasezerano cyo nyine ubwaco cisiye cyarasinye ko kigomba kubahiriza agateka k'impunzi hanyuma cyemera kwakira impunzi gifatanira na ASE. Ahanini rero tugasaba akarere ko kuva mu gacerere karimo akarere kave mu gacerere kabwire Tanzania ko yohagarika ibyo bikorwa bigayitse ibyo bikorwa biteye isoni byo guhohotera impunzi kugira aho bagira ku bikorwa bidashobora gukorerwa ikiremwa muntu amapiripiri ku bitsina by'abantu baba bafashwe na leta ya Tanzania.
Leopold Sharangabo ni cegera c'umukuru w'urunani CBDH Vicar urunani ruhurikiyemwo abarundi baharanira agateka kazi na muntu baba mu makamba atandukanye y'impunzi ku ruhande rw'igipolisi ca leta ya Tanzania barahakana ko hari impunzi z'abarundi zaba zajanywe gupfungirwa mu gasho ka Nyamusivya. Marite Otieno arongoye igipolisi c'intara ya Kigoma muri Tanzania akavuga kandi ko nayo makuru yihohoterwa ry'izo mpunzi ataco barayamenyako. Uyu ni wa mwanya rero wahariwe ikigabane ka jugujugu inama nshikiranganji iherutse kwemeza integuro y'itegeko rivuga ko abakuru b'ibihugu barongoye Burundi biciye mu gutembagaza ubutegetsi canke mu mwumvikano w'abanyepolitike batofatwa cyo kimwe n'umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu. Ivyo abatari bake bafise ko impungenge bakibaza niba byo babigaragaza ubwo bankuru nziza afise bwa kazoza kiwe mu gihe atazoba kiri ku butegetsi na cane ko nawe nyene bishobora kurikirana kubera ko yihagiye ku nguvu ikiringo ca gatatu aho nyanzi bwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha. Ngibi ivyo tugira tubabwire muri kajugujugu yuno munsi umudereva wayo akaba ari Janvier nini nahazwe. Kajugujugu Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike amashirahamwe y'abakenyezi amashirahamwe y'ugwaruka eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba RPA na cane abikiganiro Kajugujugu. Kuri uno wa mbere tukaba tuza kuganira kubijanye n'integuro y'itegeko rizogenga ibijanye n'uturusho hamwe n'icubahiro bizohabwa umukuru w'igihugu c'u Burundi mu gihe azoba atakiri mu mabanga yiwe. Integuro y'itegeko yemejwe n'inama nshikiranganji yo kwa 30 gitugutu uyu mwaka irongowe na Petero Nkurunziza. Mutimbega none iyo nteguro y'itegeko yoba yakiriwe gute n'abahoze barongoye Uburundi. Abandi banyepolitike boba bayivuga kwiki. Reka mukanya tuduge kwijambo n'abatumire gutyo turonke umuco kuri ivyo bibazo. Kaze. Muri iyo nteguro y'itegeko rihindura iryahahora ryo muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2004 integuro yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane bavuga ko icubahiro uwahoze arongoye Uburundi agihabwa hakurikijwe ingene yagiye ku butegetsi. Aha rero bagatomora ko wagiye ku butegetsi kugikenye ivyo twokwita kudeta canke wagiye ku butegetsi biciye mu biganiro n'umwumvikano w'abanyepolitike atofatwa co kimwe n'uwatowe n'abanyagihugu haba mu bijanye n'uturusho canke icubahiro. Kubwa Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ngo iyo nteguro y'itegeko ishira ahabona ubwoba Petero Nkurunziza afise kubijanye n'akazoza kiwe mu gihe azoba atakiri ku butegetsi. Vyongeye ngo Petero Nkurunziza nawe nyene muri kino gihe afatwa co kimwe n'abatembagaje ubutegetsi. Iyo umukuru w'igihugu abahari asaba ko amategeko ahinduka na cane iyo harimo haraboneka impera z'ubutegetsi kuvuga n'ubwoba buhari by'ico azoba nico bisigura iyo nisiguro ya mbere yarisigura ko n'insiguro ya kabiri abayemeye yuko ubisanzwe ashobora kubona ko ubutegetsi bwiye bushobora guhera kanyavuga ati ariko nzoja hehe ubwirizwa nshingiro ryari rihari ryaravuga ingene abakuru b'ibihugu bashobora gufatwa haraboneka itegeko ro kandi rivuga itomora riti umukuru w'igihugu acagenda mu nama nkenguza amateka akagomera ubuzima bwiwe bwose. Ibyo naryo murazi ko ejo bundi barifuse ikiboneka rero nuko ahanini uyu munsi abona ko ashoboye kumara ibiringo byiwe ico mushobokera tabona neza iyo yoja ku itegeko ntirikiriho
mugabo uyu munsi rero arayumvira iyi tegeko ryo mukingira ashaka rero ko yoronka uburusho harimo no gukingirwa ni ngombwa. Icya kabiri aratandukanya ingene abantu abakuru nyine bagiye kuri ubwo butegetsi yamara umuntu amyiza akabiraba urabona neza ko babashatse kuvuga bati reka biyenyekeye kuri we gusa, mugabo nanje nk'umusesanguzi ncangena nkabaza nti mbega we yaratowe mwaka 2005 ibwirizwa nshingiro igamukingira, yaratowe mwaka 2010 ibwirizwa nshingiro ryaramukingira, ariko mwaka 2015 iryo bwirizwa nshingiro ntiri mukingira. Aba basanze rero adakwije ibyangombwa kuko hariho ingingo y'amajana itemera yuko uwitwa Nkurunziza aba umukuru w'igihugu kuri manda igira gatatu. Naco gituma bagwana uko bashoboye imbere yuko amatora aba, imbere yuko ico kiringo gihera, yuko baba bamaze guhindura iyo ngingo, mugabo biramunanira. Bishigura yuko ico gihe nawe nuko yibatije uko ashaka yagiye ku musumagirano, yagiye biciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro, kuvuga ni kudeta. Ivyo bintu rero ugiye kubisobanura nta wovamwo, bose boca bapfutwa n'iryo tegeko, ahubwo perezida yosigara wenyene nawe ntakiriho ni perezida Ndadaye. Umva muri ico gihe rero yaba Nkurunziza ugaca kuri Ndayizeye ugaca kuri Buyoyo ugaca kuri Ntibanonganya, bose ahanini bavuga bati nta n'umwe rero akarusho. Eka na Karori Nditije arongoye umugambwe Ipona utemewe na leta ihari avuga ko Petero Nkurunziza aharugwa mu bafashe ubutegetsi ku nguvu. Karori Nditije arongera ati iryo tegeko ririmwo uguharanira amaronko n'ubutegetsi biranga Petero Nkurunziza. Ico novuga ca mbere nuko uravye imyifato ya Petero Nkurunziza nuko afite inambi y'ubutegetsi n'amarongo biteye ubwoba, umengo ni indwara kuri we. Igihugu kwamengo agitwara uko coba ari cibare ciwe, akiha ibyo ashaka akaza kuba ashaka. Ibyo rero ni ibintu by'akamaramaza. Icya kabiri novuga nuko umengo Uburundi bwatanguye kubaho canke gutwarwa kuva kuri we, kandi tuzi yuko Uburundi buriho kuva mu kinyejana cya 16, ni ukuvuga ni imyaka irenga 500 Uburundi buriho kandi butwarwa, buramutswa ijambo, buramutswa abatware. Ikindi cya gatatu nuko Nkurunziza yibagiza yuko yataba amasezerano yarusha ataba yarahuriye kuri iyo ntebe, ataba yicaye kuri iyo ntebe y'umukuru w'igihugu. Murazi yuko bari bihereje ishamba bagatera Uburundi imyaka n'iyindi, umugabo bigeze bafata bizone n'imwe gushikaho bemera bagatera ibikomo ku masezerano y'ingohoca intambara yaciye ashigwa mu masezerano yarusha. Babona rero kuja mu kwinjira mu nzego, hanyuma abona gutorwa bwa mbere mu mwaka 2005. Icya kabiri novuga nuko niba hari umuntu yahindutse ubutegetsi ni Petero Nkurunziza, aho mu mwaka 2015 yihagira ikiringo ca gatatu kitari cemewe n'amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro. Abanyagihugu abarundi barakunda kugira cyangwa 20 y'ukwezi kwa gatatu 2014 bari mu nama nshingamateka. Inama nshingamateka yaranze yuko ahindura ibwirizwa shingiro, rero yuko Petero Nkurunziza ibyo yatse abandi banyiricubahiro batwaye Uburundi imbere yiwe atagaciro kobira, kuko ajaho bukera Nkurunziza ibyo yihaye abari bazoyihaka mbere ibihaye mu gahanga. Uwahoze arongoye inama nshingamateka ari nayo itora integuro z'amategeko, nawe nyene aranegura iyo nteguro y'itegeko rizogenga abahoze barongoye Uburundi. Leonce Ngendakumana agira ati uretse ko harimwo agatima ko guhohotera abatavuga rumwe na leta, ngo harimwo no gushaka kwikingira mu bunyonyezi bwakozwe. twebwe tubitura ibyo bwirizwa ryagenga abanyacubahiro ibyo bitigeze tuvuga ngo abameze uko twatanze kubyumva ejo bundi bivugwa buhoro buhoro tukibazangira ngo nukuja ntawe uzovyubahuka ariko urumva byabaye none hagiye kujamwo ngo yameze uko ariko twe tukitegeza twashizemo iryo teko ryateguwe urumva ryace ritegurirwa perezida Nkurunziza hari urumva niwe wenyine bavuga ko ariho yatowe n'abanyagihugu mugabo hari nk'abo iyaba kwibuka kahise
iryo bwirizwa ryategerezwa kubahiriza bose kuko dufate nka perezida Ntibantunganya nzi neza yatowe n'abanyagihugu biciye mu nama nshingamateka dufate nka Ndayizeye yahagiye biciye mu biganiro by'abarundi bose kubera hari ingorane bidashoboka ko tujya mu matora mu gihugu mwene abo rero twategura ibwirizwa icyo byose tuza kubiraba n'ikuvuga ngo watowe n'abanyagihugu ushobora gutorwa n'abanyagihugu n'abagukore neza ugasanga mbe n'umuntu yaciye mu bya kudeta arakoze neza gusonza watowe n'abanyagihugu ubu ibyo tubona ku mukuru w'igihugu hari biriko biba muri iki gihugu bitsumva cyane abo onye bavuga ngo baje baciye mu biganiro baje baciye mu nama nshingamateka baje baciye mbere na za ngingo zivuga ziti winjire ufite irindi ugende ushikirize ivyo bintu ufite asohotse naho nyene wongere uvuge ibintu ufite barabi wayikuye ivyo byose bikwiye kuzokwinjira muri iryo bwirizwa sikupfa kugenda gusa ngo reka ndare ko nokwihora naka canke nokwiha oya muri abo rero harimo abubahuka bagashikiriza ko ubu gihugu c'Uburundi kirongowe nabi ko igihugu c'Uburundi bukiri mu ngorane urabona nk'ubu turi mu gasho twese niyo mukuru w'igihugu wenyene ari mu gasho umuntu avuga ati turi mu gasho niyo mukuru w'igihugu ari mu gasho ukuri kuba ari ukuri none ngivyo umuntu abizi iyo bavuze nabi ni mwene ivyo rero bazira nkajya bakuye mu nama nkenguzamateka ndabizi byari bimaze kuvugwa kenshi bavuga ati aba bantu bariko barwanya ubutegetsi aba bantu bagenda kwereka abakenguza amateka ibitagenda n'ingene botora amabwiriza n'amategeko turundi cyariya cyangwa turungitse abantu bifuza ko botorwa bakaja hariya na hariya cyane cyane hari mu gisirikare cyane cyane hari mu gipolisi cyane cyane hari mu iperereza aba bantu ni intambamyi kugira dushire mu ngiro imigambi dufite ico babakuriye mu gusozera muti mbega none abahoze barongoye Uburundi bobo bakiriye gute iyo nteguro y'itegeko Domitien Ndayizeye ari nawe yateye umukono ku itegeko nk'iryo ryahahora mu mwaka w'ibihumbi 2004 avuga ko bibabaje kubona Petero Nkurunziza yirengagiza ko yashikiye ku kivi abandi badugije bwa mbere ni cyatumye bende dushiraho iryo tegeko nuko ubwacu ikibanza cy'umukuru w'igihugu ni ikibanza twofata yuko ari nk'iciro cy'igihugu uwo muntu yatwaye bisigura rero yuko ku bwacu intumbero ntabwo yari iy'amaronko inyuma yo gutwarura canke yo kugira ngo dukandamize abo baratwaye imbere yacu urumva rero intumbero yaba na twebwe cyo kimwe ngo murazi yuko kera hari intwaro z'abampere hari intwaro z'ubukoloni intwaro z'icani intwaro z'amakuru leta intwaro ya demokarasi rero yazije ubundi kwibaza rero yuko izo ntwaro nazo zari ziharakashe zamaze rero mbona yuko kuba ari ukwihenda kuko n'intwaro ya demokarasi yabyawe n'izo zindi ubu rero yaje akayishingamo gaca avuga ngo abandi bose ntacyo bamaze ni nka wa wundi ubwanje yihakana se ngo ni uko ari umukene kira rero noneho ufashe intwaro za demokarasi zihari uko abayobozi bagenda babisikanya kuri izo ntwaro siko bose banganya agaciro ubwa mbere nko gufata indaha kuri ubu Burundi intwaro ya demokarasi irimo yazanye n'intwaro y'imfatakibanza iyo ntwaro y'imfatakibanza nayo yagiyeho ikuraho intwaro y'amakude none uvuga gute yuko abatwaye izindi ntwaro zakubyaye ataco bamaze cyangwa yuko baruca agaciro kubera bashikiye ibintu bo bakoze wo ukabishikira aribo babiteguye bakabiguhereza icyo ni cyane cya kabiri murabe nk'uko nabivuze uko abantu batwara uko babisikanya mu ntwaro ya demokarasi ko bose batwara neza hariho abaca bitwaza yuko batowe ugasanga ahubwo bariko barabigendera kugira ngo bakandamize abanyagihugu cyo jewe no kwita abido kugira ngo ushobore kwironkera ibintu by'amaronko aho rero niho jewe nca mvuga nti burya kugira ngo ushimirwe bijya biterwa n'icyo uba warakoze ntihajya abarundi barawuciye bakavuga ati ubuniko ni kibuniko. Nino ngaha nshuti namwe bagenzi duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu co kuri uno wa mbere igenekerezo rya 11 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2019 murakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri ndakengurukiye kandi n'abatumire bacu ndakengurukiye na Josiane Muzaneza yamfashije gutororokanya no gutunganya kino kiganiro aho twagarutse ku nteguro y'itegeko rizogenga abahoze barongoye Uburundi kuri mikro mwari kumwe na Janvier Ninina Hazwe amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha Cari kiganiro
kajugujugu tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Arakoze Janvier ninahazwe n'abatumire biwe mu kigabane ka jugujugu akaba ari no kuri iryo jwi giwe duciye dusozera ko ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri no wa 11 munyonyo mwaka wa 2019 nkengurukire mwebwe mwafashe akanya ko kudukwirikira abahinga b'ivyuma Fabrice ndi mu rukundo na MS Steven Ingeko cyo kimwe n'abagenzanje b'uruganda rwa RP yabamfashije kwegeranya ano makuru nabo nyene ndabakengurukiye Emmanuel Ingeko mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu vyanye no mu banyu naho buta Ko muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye